Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwembera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca Isaya ku kigabane cyaho kindwi guhera ku karongo ka 10 gushika ku karongo ka 17. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ikimenyetso ca Emanueli. Umukama yongera gushikiriza ijambo akazi avuga ati: Isabire ikimenyetso, Umukama Imana yawe, ukironderere mu kuzimu canke mu kirere hejuru. Ariko akazi avuga ati: ntaco nzosaba, sinzogeza Umukama. Araheza avuga ati: umviriza rero muryango wa Dawudi, mwarambiwe n'ukuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha Imana yanje nayo. Nico gituma Umukama wenyene azobihera iki kimenyetso: umwigeme azosama inda, avyara umuhungu, amwite Emanueli. Urubu n'ubuki nibyo azofungura, gushika amenye kwanka ikibi agatora iciza. Nkako imbere yuko uwo mwana amenya kwanka ikibi agatora iciza, intara yabo bami babiri wanka izohebwa. Umukama azokuzanira wewe n'igihugu cawe n'umuryango wa so wawe imisi mutari bwigere mubona, kuvaho intara ya Efurayimu itandukaniye n'Ubuyuda. Umwami wa Shuri azogutera. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero, mw'iyi misi twisunga kuzirikana Umukama Yezu ingene yavuye mu ijuru ahantu heza akaza kubana natwe. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ikimenyetso ca Emanueli. Ikimenyetso ca Emanueli, kuvuga Emanueli izina risobanura Imana mu bantu, Imana iri kumwe natwe. Ubwo ku karongo ka 10 haravuga ngo Umukama yongera gushikiriza ijambo akazi avuga ati: Umukama Imana ishikiriza ijambo akazi, umuhanuzi akazi. Kuri 11 haravuga ngo isabire ikimenyetso Umukama Imana yawe, ukirondere mu kuzimu canke mu kirere hejuru. Imana imubwira ati isabire ikimenyetso, ukirondere mu kirere canke ukirondere mu kuzimu. Ariko aha akazi yarahabereye intwari, kuko kuri 12 haravuga ngo ariko akazi avuga ati: ntaco nzosaba, sinzogeza Umukama. Akazi yabaye intwari avuga ati ntacyo nzosaba kandi sinzogeza Umukama. Rero aha mbere natwe dukwiye kuza turahigira cyane, hahandi usanga haje abahanuzi b'ibinyoma akakubwira ngo Imana yambwiye igukuriyeho ibi, kugira ibi ari ububeshi. Hanyuma nawe ugaca wumva koko uri ku mavi, uri kurasaba ibintu bisesema Imana, Imana itonaguha, Imana ikuraba ikanaguseka. Rero
nukuza turaraba ibyo dusaba abana b'Imana, nukuza turaraba ibyo dusaba tukaba nk'akazi, ntitukaze turagerageza Imana, ntitukaze turiyumvira ngo reka ngo ndambarare saba viza yo kuja Iburaya, ndambarare saba Imana impimodoka, ndambarare saba Imana umugabo canke se umugore. Oya, umuntu asaba bukebuke yitonze, akagenda bukebuke, mugabo adafatiye ku bishobisho canke adafatiye kuri bya bindi abisi bamubesha ati buriya nabonye kuri wewe ufise inyatsi, none mpa amafaranga nzokugire ku musozi ngende kuzana gusengere kugira Imana igukure iyo nyatsi. Ngira muribuka mu minsi yeze ukuntu nababwiye ingene abahanuzi mw'iyo minsi wamenga banteye, abari mu Rwanda ukumva ngo Imana yakuntumye ko ngo Imana igukuriye hibi, abari Burundi Imana irutabare cyane. Rero n'abari muri ahantu Nyakivari muri nyimba ari mu nzi za Nyakivari, rero nukuraba rero tureke kuza turageza Imana, tumenye ubwenge nk'akazi yavuze ati oya jewe ntacyo saba singuma ngeza Imana. Ibaze rero ibara imubwiye ati ukirondere icyo kimenyetso, nyimba ukirondera mu kirere, nyimba ukirondera mu kuzimu, ugerageze. Ariko akazi ati jewe nta kimenyetso nza guhaba, bimwe bandi duca tuja ku misozi kubirondererayo canke mu mazi n'ahandi ngo tugiye guhiga y'Imana. Oya, akazi yavuze toya jewe sinza kugeza Imana, singuma toya. 13 akavuga ngo araheza avuga ati umviriza rero muryango wa Dawudi, umviriza rero muryango wa Dawudi, mwarambiwe nukuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha Imana yanje nayo. Akazi rero ariko arabwira abo mu muryango wa Dawudi, ababwira ati mwumvirize mwebwe mwananiwe no gusenga no kugendera mu muco w'Imana, none muriko murakora ibintu bidashoboka canke muriko muragerageza kuruhisha Imana, n'Imana irikirabaraba ikabona mwarengeje. Ariko rero nimwumvirije. 14 havuga ngo nico gituma Umukama wenyene azobihera iki kimenyetso. Akazi ariko arabwira babene Dawudi canke se bene Isirayeli, ariko anya handitse abo mu muryango wa Dawudi. Umwigeme azosama inda avyare umuhungu amwite Emmanuel. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero, akazi we Imana yari yamaze kumuhishurira ibanga. Imana yaramubwiye ati umwigeme, Imana yonyene yabihere no mu ijambo ry'umutwe turabibona ngo ikimenyetso ca Emmanuel. Imana yonyene yari yamaze guhishurira akazi. Kandi kubera iki akazi ntiyagiye guhiga ikimenyetso cyagiye kimenyetso cyo mu kirere, ntiyagiye kurondera cya kimenyetso cyo mu kuzimu, kuko muzi ko benshi ubu ibitangaza babironderera mu kuzimu, babironderera ikuzimu, baja kwa Satani kubihigirayo. Ubu niyo sigaye nkunda kubona amamodoka menshi ngaha muri Australia, usanga yanditse ko Illuminati, abafrimaso, imisaraba bafashe umusaraba barawucurika. Mana yo mwijuru, Imana iduhe gutahura cyane. Rero benshi ikimenyetso bagihigura ikuzimu, kandi twebwe twaramaze kwishurwa kuko ikimenyetso Emmanuel, Imana muri twebwe, Yesu Kristo yaraje. Ubu turiko turazirikana ko mu ndwiza indwi ni nkaho twayitanguye
kwanza odi izobashikira twatanguye indwi y'ivuka rya Yezu Kristo. Ubwo kuva kuwa gatatu mwijoro tuzoba turiko turaserebura twishimiye ivuka rya Yezu Kristo. Kuwa kane tuzirirwa turaserebura, gusa nukuraba ingene tuza turaserebura kuko hari igihe iminsi mikuru tuyikoreramwo ibyaha byinshi, tuzi ngo turiko turanezereza Imana kandi turiko turababaza Imana. Imana idutabare cyane. Rero umwigeme azosama inda abyare umuhungu amwite Emanueli. Bana b'Imana, aha hantu harakomeye cyane. Tubanza twige kuwo mwigeme. Uyo mwigeme hano nibamuvuze izina, ariko uyo mwigeme ni Bikira Mariya, ni Mariya. Ubanze wumve icyo kimenyetso akazi Imana yamuhishuriye, cyane se Izayi. Imana yamuhishuriye ingene umwigeme azosama inda akabyara umwana w'umuhungu, hanyuma wowe ugaca uja hajya ukaza kuvuga ngo Bikira Mariya, ngo abantu ntibakwiye kumuvuga neza, ngo ntibakwiye ngo ntawe yanditse muri Bibiliya. Mbega abantu b'Imana, ko muri Bibiliya handitse ku mwigeme ijambo Bikira Mariya turisanga mu Njiri, ariko hano canke no mu matanguriro tuhasanga umugore canke se umwigeme atavugwa izina Mariya, mugabo umugore azoguhonyora agatsintsiri, azoguhonyora umutwe, azokumena umutwe, nawe umukomora agatsitsiri. Ibyo ni ayo n'amajambo ari mu itanguriro. Hanyuma bajya bavuga ngo ntaho Bikira Mariya yanditse muri Bibiliya. Bikira Mariya Imana yaramuteye iteka cyane. Na Gaburiyeli yamubwiye ati mu bantu bose bo mu isi warahezagiwe, haba mu bagabo haba mu bagore, Bikira Mariya yarahezagiwe. Ubwo rero umwigeme azosama inda abyare umuhungu amwite Emanueli. Emanueli. Ikindi kintu twokwiga ni kw'iryo zina Emanueli, Imana mu bantu, Imana iri kumwe natwe, Imana mu bantu. Usanga hari abantu bahazana. Simewo wewe yahezagiye Bikira Mariya aramubwira ati ha uyu mwana azoba ikimenyetso benshi bazohazanira, mbega benshi bazomwandura ku rupfu. Rero abandi bamwandure ko, abandi bamuronke ko agakiza. Rero bana b'Imana, nyimba Emanueli bivuga ngo Imana mu bantu, Imana iri kumwe natwe, tukaba tubonira izina ryasohotse kera Yezu ataraza mu isi. None ni gute abantu bamwe bumva ko bavuga ngo oya Imana Yezu Kristo ni umwana w'Imana, ariko ni bamwe ati ni intumwa nk'izindi, ni intumwa ntabwo ari Imana, ni umwana w'Imana mugabo si Imana nka se. Kandi Imana yonyine ariyo yitangiye iryo zina ngo Imana Emanueli, Imana mu bantu. Rero bana b'Imana, kuba tubyumva kimwe, Yezu ni Imana. Yezu ni Imana nka se. Yezu yivugiye ati uwumbonye ababonye na data. Mbese nibaza ko benshi tubitahura. 15 hakavuga ngo urubu n'ubuki nibyo azofungura gushika amenye kwanka ikibi agatora iciza. Ngo urubu n'ubuki nibyo azofungura gushika amenye kwanka, mbese kumenya gutora ikibi canke kwanka ikibi, akamenya gutora ikiza. Rero yari mu ntoke za Bikira Mariya,
na yozefu. Iyo Bikira Mariya ataba umukobwa w'ibanga, ataba umukobwa mbega yubaha Imana, yasenga by'ukuri, kuko yari guhava kekeranya, kuko nyimba yamugaburiye amata, akamugaburira canke se akamubuki gushika amenye gutora ikibi n'ikiza. Bikira Mariya we yarari maso kugira uyo mwana ntaje ibitaribwa, kugira uwo mwana ntaje mbega ntihagire ibintu by'imicafu yofungura. Muzi ko hari habari kumufitina bakamugirira ishari ko yabyaye umwana w'Imana, bakamuha uburozi, bakamutamika ishano, isumu, mbega kugira bankirize Bikira Mariya canke se bankirize uwo mwana. Ariko Bikira Mariya yaramubungabunze kuva murazi ko kuva kimuvyara yaramuhunga nijoro akarara aragenda ibintu nk'ibyo. Rero Bikira Mariya ntabwo yabaye umukobwa w'ikigwari ngo abe yose amara umwana y'ibintu bitaribwa. Ibaze rero Bikira Mariya ateruye Imana, aseguye Imana, kuko niri zina batubwiye Imana, Emmanuel, Imana mu bantu. Bikira Mariya ateruye Imana, aseguye Imana. Bana b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane, kandi umuvyeyi Bikira Mariya nukuri yubahwe. Abamuvuga uko bashaka, abamucyoza canke abacyoza abagatolika bamuvuga neza, bamuririmbira, abavuga ishapure, ugasanga bariko baraduharabika. Ariko bana b'Imana, turakwiye kumva ko ari umuvyeyi atavogerwa, atandukanye n'abandi bamikazi babaye hamwisi. Turabandanya 16 akavuga ngo nkako imbere yuko uwo mwana amenya kwanka ikibi agatora iciza intara yabo bami babiri wanka izohebwa. Ngo imbere yuko uwo mwana amenya gutandukanya icyatsi n'ururo canke ikibi n'ikiza, ngo intara yabo bami babiri izohebwa. Ubwo ucuja kuhera kuri rimwe ukabandanya uraba iby'ubwami bw'Ubuyuda, ibya Isirayeli, ucu ubona impamvu bariko baravuga aya majambo, canke se urabe ibya Efrayimu n'ibindi nk'ibyo. 17 hakavuga ngo Umukama azokuzanira wewe n'igihugu cawe n'umuryango wa so wawe imisi mutari bwigere mubona kuvaho intara ya Efrayimu itandukaniye n'Ubuyuda. 17 hakavuga ati Umukama azokuzanira wewe n'igihugu cawe n'umuryango wa so wawe imisi mutari bwigere mubona kuvaho intara ya Efrayimu itandukaniye n'Ubuyuda. Imisi mibi, imisi goye. Aho ucugendura raba uko ibihugu byagiye biterana, uko izi ntara zagiye ziterana, uko byagiye biba. Bamwe ugasanga bagiye Samariya bahunze, canke se Samariya yafashwe, canke se Ubuyuda bwafashwe. Ari na n'uyu munsi, niyo mpamvu mubona n'uyu munsi muri Isirayeli haracyariho ingorane. Ariko ibiba mwisi byose Imana ibiri kirabiraba. Mugabo twebwe dusabwa gusenga, tugasabwa kwitonda, kwicisha bugufi, kwitwara neza, kuko igihe cyose isi kirimwi ikihari
igihe cyose Yezu ataratwara ishengero canke isi itarahera tuzokwama dufise ibitugerageza kuko Satani yagumye akanuye amaso kuva iki kimenyetso umukama agihereye akazi. Satani ntiyigeze ahumiriza, yarabimenye nawe yariciriye mu gutwi, aramenya ati Imana igira yiyururukire duhangane, Imana idutabare cyane. Shitani rero iguma imerereje kugira itubuza amahirwe yo kuzobona ubwami bw'ijuru canke kubana n'Imana. Rero uko vyogenda kose mu bitugerageza byose dukomere, dusenge, twubahe Imana, tumenye iki kimenyetso Imana yaduhaye. Ubu Yezu Kristo yavuye mu ijuru, kubera tugiye mu njiri turasanga umumarayika ahizina Bikira Mariya, ahizina Yozefu, umwana azokwitwa Yezu, azokwitwa Emanueli. Urumva rero bana b'Imana, Imana yaradukunze cyane. Ubwo rero dusabwa gukunda Imana kugira tuze tubane n'Imana igihe isi izoba imaze kurangira. Akajambo kanyuma kavuga ngo umwami wa Shuri azogutera. Ubwo nyene byari bihe by'intambara, byari bihe byo guhishura. Mbega Imana imuhishurira ati hazobibi imbere yuko Emanueli azovuka, umwami wa Ashuri azogutera, ibintu bizogenda gutya, intambara mu Buyuda izogenda gutya, muri Isirayeli izogenda uku, muze mwitwara uku, murahagarara uku, murasenga, murakomera. Nuko bana b'Imana rero tumaririza, turi mu myiteguro y'umunsi mukuru wo kwakira Emanueli. Hama tuze turaraba ingene tuyitegura. Uzurabe ntuzohava usanga wagiye mu madeni uri kuravuga ngo uri kuritegurira ukuza kwa Yezu, kandi Yezu yaraje ari kumwe nawe kuva ugisamwa mu mbanyi ya mama wawe. Imana mwari kumwe gushika uvuke, gushika n'uyu munsi, gushika umwanya wari wo wose ukiriho. Umukama muri kumwe. Rero nukuraba imyiteguro y'umunsi mukuru, ntuhave uzokwisanga wagiye mu madeni, uzosigarura riha ngo wariko ngurahayanwa n'abandi, kuko benshi ntibabijamwe kuko bumva ko bariko baritegurira Noheli. Oya, hubwo nuguhayanwa ko Zipora yambaye igitenge kiza azoba yambaye iwagisi y'ibihumbi 100 canke amajana ngahe, nanje reka ndondera ikimuruta icyo murusha, nambare nguri baze nziza. Bana b'Imana, kwa naka bazoba batetse uku, nanje ngomba guteka ibirungo bimeze uku nuku. Murabe rero ntibizoducumuze, kuko wosanga wizeye ngo wakiriye Emanueli, kumbe wamwugaranye, wamwegeje kure, wamwiteranije ko. Hama wibuke gusangira n'abagowe, n'abari kwa muganga, nabo atacyo bafise, ubibuke, ubagirire neza. Ubona icyo gitenge cy'ibihumbi 300 tugiye kugura, wogura ik'ibihumbi 200, ik'ibihumbi 100 ukagiha ujya mu banyi wawe w'umukene. Ukaraba mwabajya abana bawe uri kurasoneshereje impuzu z'ibihumbi 500, ukaraba ukavuga ati ibi bihumbi 100 navyo reka ndabigurire utwana twa mwene mama canke two kwa data wacu se, kwa masenge se. Aho nubwo muze mu muryango wowe ucuraba hajya ku gatumba aho uherereye, canke muri kariti uherereyemo, canke mu mujurimwo, ibintu nk'ibyo. Yezu Kristo Imana muri twebwe, nuko natwe tubana n'abandi neza nyene, niho uzoba wumva ko Imana iri muri wewe. Kuko nyimba uri kuritegurira Emanueli, Imana muri twebwe, muri wewe, uzi ko umubanyi wawe
araye ubusa canke nawe atari karagira umunsi mukuru aho namwe muri kuryoherwa, ntabwo kweri byorutwa nuko ubyihoza. Ariko kubera wewe ushaka kunezerwa, wanezerewe ibyawe byo mu isi, ariko ntabwo uri kumwe na Emanueli. Oya, Emanueli ni ugusabikanya. Mwarahezagiwe n'Imana, Umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.